gushiraho ibisandugu rusange vyo gutamwa imicafu watangujwe muri komine Mukaza y'igisagara ca Bujumbura kuva mu kwezi kwa Munyonyi umwaka wa 2020 warazanye akarusho mu vyerekeye isuku muri komine Mukaza. Gushika ubu vyose hamwe bikaba bimaze kuba ibisandugu birenga 50 bikwiragiye muri komine Mukaza na cane cane mu gisagara hagati. Tumaze kubikora inshuro zitatu. Bwa mbere twarashizeho puberi ziri hafi 30 mu bice bitandukanye vya kino gisagara, hama turasubira izindi 15 mu nyuma duheruka kugira indwi, bisigura yuko tumaze gushiraho ibikono arivyo bita amapuberi bishika 50 ngaha muri no komine. Izo puberi rero zashizwe cyane cyane ku mabarabara makuru duhereye cyane cyane hagati mu gisagara, niho twavuga ko ari nyinshi muri quartier centre ville, ahandi no ku mabarabara atandukanye makuru aca muri no komine. Ariko intumbero nyamukuru nuko komine yose ku mabarabara yose aca muri no komine hazoba hariho puberi, kandi turize yuko abenegihugu badufashije n'Imana ikadufasha bizokunda. Izo puberi rero turiko turabona yuko ziriko zirahindura imibereho y'abanyagisagara, kuko murazi yuko bamenyereye yuko mucafu wose bapfa bataye. Mugabo turabona yuko hariho abamaze gutahura mbere n'igihe batari bwigishwe cyane yuko umucafu bategeza kuwuta mu mapuberi. Naho biruko hari abandi bataratahura neza uko ivyo bisandugu bikoreshwa, nk'uko Renovasi Ndayihebura musitanteri wa komine Mukaza abandanya bivuga. Hariho bataratahura zijya puberi mbega zija mwiki, kuko si puberi twashize mu kugira ngo imicafu yari yose ishobore kujamo. Ni puberi twashizeho kugira ngo umuntu ashobore kuyifashisha mu gihe ari ku nzira atari hafi yo muhira. Ari murazi kandi yuko twafashe ingingo yuko mu mpangu zose yategeze kuba ari amapuberi, kugira ngo ajya mashirahamwe asanzwe akura imicafu nayo biborohere mu ntumbero yo kugabanya imyidogo ishobora kuba iri mu bene igihugu yuko bateba kubakurira imicafu. Twafashe ingingo yo kurupango rwose kugira puberi kandi ifundikirwa mu ntumbero yuko n'isuku mu mpangu kiretse mu mabarabara naryo gisununura, kuko murabona yuko mu mpangu henshi usanga imicafu ayishira mu tugunira. Tugunira rero ya micafu arayo iboreramwo, hanyuma isazi zigaca zijako n'ubundi bukoko, bigaca bituma ajya mu mpangu ingwara zivuye ku micafu zishobora kwiyongera. Ico gituma niyo pubere twasavye yuko iyo mu mpangu aho tuyibaza mwene urupangu ntituyibaza abapangaye. No kuvuga mwene urupangu ni bategeza kumenya yuko urupangu rwiwe rusukuye, nimba yo kuyigura azoshirwa ku mahera bapanze canke nimba ari wazobigira, mugabo ategeza kubitegura ku buryo ipuberi yaba twigene dukeneye kubimenya. Tusanze hitari dufata mwene urupangu. Utembereye rero mu gisagara ca Bujumbura usanga ibisandugu ahatandukanye, aho twovuga nko kwibarabara riri aho bita kuri Place de l'Independance, imbere y'imiduga yunguruza abantu ibajana mu manuko bw'igisagara, imbere y'ahahoze isoko ya Bujumbura aho bita kuri Bata, iruhande ya banki Bankobu n'ahandi. Abanyagihugu twaganiriye bakabona ko ivyo bisandugu bikiri bike ugereranije n'ibikenewe mu gisagara. Hari imbere n'abiyubakiye igisanduku cyo gutamwa imicafu gikozwe mu giti, aho naho ni kwibarabara rya paveri n'inyuma y'ibanki Bendeyi, bagasaba ko nabo boronswa igisandugu ca kijambere gitangwa na komine. Nitwe twaciyunganije, hanyuma turatanga amara turacironderera kugira ngo turabe umucafu wari warenze. Turakeneye rero ngivyo byo kudufasha kugira ngo bibe vyinshi, umucafu uturagabanuka kwiragira muri vyose. Umucafu wuzuye turahamagara imodoka n'iciza kubikura. Ni bike mu bisanzwe turagomba ivyo kongeramwo kugira ngo bibe vyinshi. Turakeneye nka bitatu mu bisanzwe. Eka n'abandi banyagihugu hirya no hino hagati mu gisagara bavuga ko ivyo bisandugu vya kijambere bikiri bike ugereranije n'ivyokenerwa kugira ngo isuku ribandanye rikwizwa mu gisagara. Tuvyakira neza cyane kubera kare umuntu wese imicafu yagenda arahita habonye. Mugabo rero ubu nta muntu agita imicafu habonye, batugiriye neza batuzanira pubere, ubu nivyo dushiramo. N'ubu bw'amayinite ubu
icyo bagwa amantuze banwamo amaji amabuni baza baratamwo byose yego oya nka twege twegereye ngaha turasanga tubimenyereye turamukebura tegatora gaterere hajya ntabona gitahase urabibona nawe hameze neza cyane yego oya turabisaba turavuga yuko bo tugwiriza bakazana byinshi nyene kugira ngo umuntu wese ashitse azaratamwa ko kanaro bafise mu ntoki ego narabishimye gose kubona mwarabizanye ce twevita bijya bishashe biguma bitera mwibarabara uduplastike je notera kamo ababijejwe bakadushikira bakaturabira hakabaho pubere ahantu henshi abantu bakaza barajetamwe ibintu tubyakira neza kuko n'ibintu bidufasha kugira isuku urabona batarabizana wasanga hose hariho ibintu bagiye baraterera hasi ariko turabona yuko hari cyahindutse abantu baca baza hari nk'akaya plastique cyane cyane bw'ubuji abantu bagenda baranywa bari kwamenyera uca butera ya mujya pubere cyo gituma ubona aha hari isuku biraboneka ko hari cyahindutse kinini aha harimo mugabo ntikwiye nko kuri urya rundi ruhande hakurya hari hakwiye kuba hari yindi. Iyo micafu rero imaze kwegeranywa imodoka icitora ariko hari ikibazo caho bayijana ku buterere hari ikibazo kandi abadusanzwe dukorana mu by'isuku yaba ry'amashirahamwe akorera nka muri commune yaba basanzwe barabakozi ba commune bakorera mu by'isuku barakitubwira ku buterere haruzuye ntihuzuye ahubwo amabarabara ajayo kubera adakoze neza yarazivye haba bagiye guta imicafu gato usanga bayita aho batategeza kuyita donke mu micungararo yabo bategeza kuyita kuko hariho depotoire bategeza kuyirundamo iyo depotoire rero ibarabara rishikayo yarazivye twaraganiriye na nyakubahwa mukuru w'igisagara turapfundika yuko muri nondwi yataki devastiriye tuzorondera ama service abijejwe yaba yo buri ubuha mbere n'izindi nzego zishobora kudufasha kugira ngo iryo barabara rijeyo rishobore gusubirwamo hanyuma imodoka zishobore gushika aho zisanzwe zibita. Ivyo rero biri mu migambi tuzobanza kugira descente dushikeyo amarisho turaba une action urgente amene mugabo ni kibazo umukuru w'igisagara yamaze gufata mu ngiro mwe baze gufata mu ntoke kuko ni kibazo kirabe igisagara cyose kuko ibisagara imicafu yose yandurwa mu gitagara n'ahandi tabwa hariya tunamenyesha yuko hari ikintu kibanza leta yari yiyumviriye yari yatanze kugira ngo itabwe mu micafu ico kibanza naco kiri aho bita muri commune Rugazi uduze uva ku Muzinda aho hantu byarabonetse neza yuko hagoye kubera ari kure cyane ubwa mbere twarapimye dusanga imodoka igiyeyo rimwe ikoresha amaritiro 50 y'igitoro duce dusanga ajya amashirahamwe yose yarasanzwe akora muri byo mico yoca biheba mbere na twebwe dusaye dukoresha izi modoka dukoresha muri commune twahawe n'uburongozi bw'igisagara cya Bujumbura ntizosubira gukora kuko uburyo bwokoreshwa goca bwigwiza na gatanu nabo muzi yuko uburyo bugora abene gihugu no kuvuga nimba bahora bariha kuri menage hajya mu rupangu menga bari 3,000 nimba barihora bariha 3 umva ko boca bariha 15,000 ivyo navyo mumva ko bitokunda ico gituma dusaba yuko turiko turiga ukuntu hajya hano hosubirwamwo vyanse leta ikadufasha kugira ngo haboneke ikindi kibanza kiri hafi twavuga nko mu gice ca Rukoko ca Maramvya ko tuboneka ikindi kibanza gishobora gutabwa mu micafu. Nkomenya ko ibindi bisandugu byo gutamwa imicafu bizobandanya bikwiragizwa muri commune ya Mukaza gushika mu kwezi kwa gatandatu. Musitanteri wa Mukaza agasaba abo bose babishoboye kubandanya baterera kugira uwo mugambi w'isuku ubandanye ugenda neza.